Halo, turabaramukije kandi ni mu kibano media. Akaba ari undi musi mwiza. Hama turibaza yuko muroraniwe aho muri hose kw'isi. Turabaramukije kandi. Nkuko twari twabivuze mu mvugo za kera canke z'ubu, hariho imvugo usanga bakoresha nk'akarori bakavuga bati Amungura Niyo Mazikesha. Hari abantu rero bashobora kuba bibaza ati none uwo mugani usigura iki? Mbega uwo mugani hari ico wowe ugomba kutwigisha? Nivyo tugiye turabire hamwe muri no nkuru. Tugumane, murahawe kaze. Let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mu gihugu ca kure habaye umugabo w'umudandaza yarasanzwe yikorewe twiwe mu bintu by'urudandazo. Niho rero yagera gutembera mu kijiji muri village, hama hasanga aba village canke abanyagihugu bari basanzwe baba muri ako gace, bari basanzwe bakora umurimo ibikorwa byo kurima. Rero muri ico gice hari hasanzwe hari inkende nyinshi gose zari zabuze umuntu yogira icyo azikoresha. Niho rero nyamugabo w'umudandaza yaca afata ingingo yuko yotangura kuzarangura izo nkende agenda kuzidandaza hakurya. Niho yamagara nyaba village canke nyabanyagihugu bo muri ico kijiji, arababwira baraho umugambo, arababwira ati ubwo rero nuku business igiye kumera. Ati umuntu azoharanzanira inkende imwe nzora namuha $5. Niko rero abanyagihugu bazi kumva amafaranga bace biruka baragenda izo nkende baratangura kuzegeranya, bazegeranye baza kuzidanza kuri umugabo. Haragegera rero nyaba village batangura kuta intere canke batabaye interesse canke bumva batakiryohera gukora iyo business, batangura kutamuzana inkende. Nyamugabo abibonye niho yaca abegera kandi yongera agaruka arababwira ati uzi ni nkuru, ubu rero ndadugije amafaranga, ati wunzana inkende wese ndamuha $10, numva $10 ku nkende. Nyabanyagihugu bavyumvise intere iragaruka kandi bongera kuvyumvamwo, bongera baza kuzihiga. Barazihiga izo bashoboye kuzana baraza kumudandariza. Uko bwagenda buraca, uko bwagenda burira, niko population canke igitigiri c'inkende cagenda kirapunguka. Ari wo mugabo uko yarangura izo nkende yarafise stock ngaho yashazibikamo. Niho rero ubwa kabiri birongera barashika abanyagihugu baratangura gutakaza intere kandi bumva umenga ntibakeneye gukora iyo business. Hama nyamugabo abibonye yongera agaruka ababwira ati zini nkuru rero, ati ubu ndadugije ahubwo, ati uwunzana inkende wese ndamuha $20. Abanyagihugu bavyumvise bavuga ati ye ati karubuze, baca barongera gusubira muri business kandi bongera kurondera za nkende. Bagenda kurondera za zisigaye, rero population y'inkende za zisigaye zari nke. Barazihiga uko bishoboye, barashobora kuzana izo bashoboye gushikira canke gufata, barazizana ku wa mugabo arabaha amafaranga, yongera azegeranya arazibika muri stock kandi. Urumva inkende zazi sanki zatangiye guhera ko kubyo hari yagize igihe no kugera kuyihiga uyitomboye waba ufise bahati canke wabugize umugisha. Niho rero hageze ico gihe nyamunyagihugu nyamugwiza tunga yaca asigira umu assistant canke umufasha yarasanzwe bakorana muri business, aramubwira ati okay, sigara rero zino nkende usigara bazincungira, je ndagiye mu yindi ntara kurondeza izindi business. Niho nyamugwiza tunga yaca ava ngaha muri iyo village aragenda arigira. Ageze iyo yaragiye niho rero yaca ahamagara wa mu assistant wiwe, aramubwira ati zini nkuru rero, ati reka nguhe idiri canke nguhakaze. Ati genda urondere abanyagihugu bamwe nadandaza ko za nkende, ubabwire yuko zibadandarije kubera atari hondi nta kibazo, atariko inkende imwe wibadandariza ku $35. Ati ubumvishe yuko bamaze kuzirangura ninagaruka inkende imwe nzoca nayigura $50. Babanyagihugu bavyumvise bavuga ati ya ni business nziza, baca baja kuri za nkende zose bari begeranije, baca bongera barazirangura, baca bazirangura ku $35. Inkende zicazongera ziba nyinshi muri ico gisagara, zitangwa kugenda mu ziba nyinshi, baca bararindira yuko wa mubosi azogaruka kugira aze kuzibarangurira kandi ku $50. Urumva muri make bazoba bungutse.
bararindira uko wa mubosi abura agaruka barabura. Ubwo wa mubosi abafashe za nkende zose, zimwe yagura ku madolari 5 imwe, zimwe yagura ku madolari 10 imwe, nizo yaguze ku madolari 200 imwe, abayegeranije amadolari 35. Babanyagihugu ntibahombye ya mahera bari baronse kuri wa mugwiza atunga bagitangura kudandaza inkende bwa mbere, ahubwo baciye bongeza ko n'utwo bari basanzwe bafise baca kubera inda ndende, kubera bari bumvise ko bazodandaza za nkende amadolari 50, bemera gupoteza hafi amadolari 10-15 ku nkende imwe kubera bari bagombye kwinjiza menshi. So niho rero twoca tuvuga ati Amungura nka niyo Mazikesha. Bisobanura iki? Bisobanura ko mu buzima quelquefois canke rimwe na rimwe hari gugomba byinshi, ugasanga urafise, ugasanga umeze neza, aho ugasanga kubera itama canke inda ndende ugasanga ukigomba byinshi, hama najya byinshi ukabibura, ukabugira kubura byinshi, ukongera ukabura n'ibyo wari usanzwe ufise kubera yanda ndende bagize. Kandi no mu Kirundi basanzwe bavuga yuko inda ndende ihumira India. Murakoze cyane, mubandanye mugira subscribe, ubwo turahura ku yindi video ikurikira. Mugira umunsi mwiza.